kubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahereje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. Basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo vyose nk'uko bibereye. Ico nifuza cane cane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashe maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora vyarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri, ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo buhejeje kwitorera. None wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye, mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ko gutekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza. Murazi ico twanye turwanira guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera urondera kuwutesha iryo teka. Niko umugambwe wanje watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro, mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Turakengurukiye cane abo bose bashaka kudufasha gukorera Burundi bwacu. Ico twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije. Ndashimiye cane Ububirigi bwatureze. Turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye
mu gutwara iki gihugu bugiye kubutereka ku mutwe wacu. Turazi ico twemeye kandi tuzogikora. Babirigi mwatureze, nimudufashe mu byo duteyemwo, ntimutwibagire mu bukene bwacu, maze mudufashe twigumye duteze imbere uburundi bwacu nk'uko bibereye. Tugiye kwishira twizane ko twakuze, ariko rero tuzokwama twigana batureze mu vyerekeye ukubaha no gukundana. Muzoba muvyibonera nimwarishima duhimbarwe. Ndaboneyeho mbere gukengurukira bwana Dr. umukuru w'intumwa za ONU mu Rwanda n'Uburundi, hamwe na bwana Gafu n'abagenzi babo ku byiza batugiriye cyane muri aya mezi duhitiye twitegurira ivy'itora. Imana nidufashe ituje imbere, maze umwami wacu se Barundi arambe ahangame ku ngoma. Uburundi ntibigeze bukwa mu icanganya.